na Diamond rega boostinga gusa shiranga imitaye myinshi wewe mu Burundi hari abarinzi ba boostinga baruzuye nkahari nk'ababiruzi ndabazi mbwa nabo mvuga oya nana kimwe kera none kandi nije ndabibakorera amahera kandi nibanga none sinza kuvuga ngo naka baya baravuze sabi dramati ni sawa bafise imitahe rego boostinze buri umugabo nimba dramati yara boostinze afise amahera yo boostinga n'umugabo ahubwo boostinze yarakwiye kubahwa sana uraza amahera bitwaraga bro none nawe ataco yinjija aruko abantu bamenye ko abantu boosting bigano swata bari vya boosting indirimbo zabo akamaro nakaye ku boostinga akamaro karimo gose kuko ni publicity ubukoze ni promotion ubukoze kandi promotion nziza no kuvuga jewe na boostinze indirimbo yanje umuntu wo muri Nigeria acinjira gutya agiye kuri YouTube atangura kubona ya ndirimbo yanje wo muri Tanzania gutyo urumva ni promotion shika kure kandi kogwa na YouTube direct cyane na Facebook direct nta marazo kinjiza iki mugihe watanze amafaranga kugira ngo views kandi abana bakina views kugira baronka amafaranga mu bisanzwe hari urubwa rwa social blade sinzi kuruzi nanye mbona akese ari akora iyo content ariko aravuga ngo abarimvye imiza amafaranga menshi bakamwesima ku mafaranga ngihumbi 16 by'amadolari ku kwezi bakerekana eske kujya ukuri ko bakuri he kutufate ku rwa rwa social blade bijya biharo batwereka cyo social blade ntabwo itanga ibintu by'ukuri ijyanye n'estimation igira kandi sini y'ukuri je narafashe YouTube wanje akarorero ndagenda ndandika muri social blade banyereka amahera atariyo Isaac TV ari umumesha yitwa Frank yabipostinze ngo Isaac TV ngo yizi miliyoni 12 yaranatwenza arahera urumva bijyanye n'ibintu bapfa kwigirira ntabwo ari ivyo yaba ari ivyo bajya abantu baratunze ngo umuntu ngo yinjizanga ibihumbi ngo 8 ku kwezi $10 bro amahera yumva wewe ngaha ufise content Don Kerutse kwandika ko abantu bakina cinema binjiza amafaranga menshi gusumba abaririmbyi urakina usanzwe muri cinema uriyo uranazikina YouTube za cinema urazizi YouTube z'abaririmbyi urazizi ukuri kwico John K yavuze kwanza commentaire kuco John K yavuze wewe ukivuga kiki cyambere coco ibaza ko harabaye mu kurenza cyo byandi byo kwiyega abantu basani baribeshera abastari baribeshera hari umuntu ushobora gusanga yarayobosa amagaca posting ari ahantu hazima tukaje tumwa twibaza ngo mu boss kumba arapigitse bijya yararengeje urugero kuko none seri ari karakina bo ntara amavyo zifise yo tanga ry'amafaranga ivyo kunda gusa nk'ijya yari yakinye kera muri Australia n'abatanzania ko yaraduze karonka amasoko menshi sawa mugibi postinga ngaha ibidukina ngaha ntamera nkajya woronka bijya sivyo umukinyi wa filme rero umuririmbyi niwe yinjiza gusoma umukinyi wa filme oya mukinyi wa filme none ko ashira gukora nyinshi rero ko mu kwezi urashaka gushira ko filme 2-3 hari umuririmbyi ngaho urabona yasohoye indirimbo 3 mu kwezi kandi YouTube yemba umuntu afite Of course bakunzi ba Marengo Media cyambere tubaramutse cyambere gira subscribe kuri YouTube yacu kugira ngo ube mu bambere babona ibiganiro vyacu kandi unabisangize abandi wagikunze like ariko ufise naho nyine yari intererano muri commentaire urafise kwandika icifuzo cyawe ariya turagisoma ko kandi tukanabikorera kimbere za kamera zanyu murabona n'umusore yaberewe yambaye neza ikirato ipantaro isaha filme Chanel mupira ameze neza kwafe everything is good so ni to say rich man benshi bamuzi navuga ngo kumbuga sanzwe akoresha Facebook ariko kandi YouTube arakina amareresi amafilme ariko kandi numwe mu bajene navuga ngo bitunganiza ivyabo nibaza ko bo baritabiriye kakamo k'umukuru w'igihugu ati umunwa wose uronke cyo ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga to say rich man karibu kuri Marengo Media Ewana ndabashimiye cyane Marengo Media murakoze kumakanya. Uraberewe bro. Asante sana. Iki navuze nico witabiriye akamo k'umukuru w'igihugu amufuko wose uronka amafaranga n'umwe wose uronka icujya mwaze muri ivyo bibiri wewe byose ni sawa. Boye turakora turafungura no kuri nta turarubusa ibyo turabishima kandi umufuko ntubura amafaranga hari gihaboneka ere ntiyamaboneka urabizi ntiyamaboneka yani mugabo ntabura nawe igipigika nibisanzwe ariko krize birashuka y'icamwe ibisanzwe n'ibishika kubera iki Facebook yawe imboga keshi ukoresha izina rya to sell rich man kubera iki rich man rich man uko ivuze je ndumu entrepreneur cyangwa umuntu yironderera kandi jewe ndumuntu akunda kanoti urumva jewe njanye ibintu byiterambere muri mbese urumva rich man ibintu byo gutunga bijanye n'ibyo ko ari byo nkunda kandi umuntu cyakunda araciyitirira araciyaturira ko bituka mayi mugabo uri rich man n'ubundi
yego kuko hari iganiro ryo gukora ngaha n'abigeme nibo bavuze ati twebwe amafaranga turayakunda kandi cyane ati kandi mu nzira yariyo yose twe twoyarondera nawe mu nzira zose yarondera inzira ziciye mu kuri inzira zo mu mucyo okay inzira uvuga ati inzira avuga ati jewe nayo biri mwidiri ngana gute amafaranga ngana gute muga mu inzira je amafaranga no yaheba n'inkizi none nko kugandagura umuntu ga bro wumva kwica umuntu je ntabyo noshobora iyo ni yambe ntayo wocamo cyane ibyo byose bitari mu mategeko ibintu byose biri legale je ntabyo nokora mbana no twanje duke nzojya duke njyame kare ikiganiro rero gukora kiri munsi y'iki ikiganiro twakoranye na Lenine Mana rero twakuganira ku kintu kijanye n'abasore bagendana n'abagore kandi ugasanga abagore barabaha amafaranga abasore wari umugore arakurondera canke ini fa wibo kurondera bwa amafaranga wo yatora bo je kurondera ivana ubujya kurondeyemwo tuvuze bagendana niko baravuga ati okay bari mu rukundo bari mu rukundo n'umugore namaze kuba umugore uri umusore mwukundana gute ujya n'umugore w'umuntu uri umusore havuga ndurondera inkumi numva ko bidanaho okay iyo ninzira igira kabiri uvuga ni woronka amafaranga ni hoye ibyo ntabwo n'ububwa mani no kurondera mu mucyo ugakoresha amaboko Imana yaguhaye ukoresha ubwenge Imana yaguhaye fumujya duke tu uno musi atuze nko kwakabwa uri umu entrepreneur ukora ibiki jewe cyambere ndi umuhinga w'iby'imbuga ngurukana bumenyi ga mu Burundi ndi no mu babitanguje je ni mwana wa mbere atanga kwereka abantu nganyene barondera amara kuri YouTube ibinge by'imbuga byisha amapage ndagurije ibintu nk'ibyo byose nivyo jewe hanini nivyo ndimwo n'utundi nyene razi ko mu gisagara no kora ikintu kimwe sanga nyene umuntu abayipambanira yego imbuga koko zobesha umuntu hano mu Burundi imbuga ngo namenye gute rero none nk'ubu uri kurakora kuri YouTube bakabiraba yego nta menshi ikora mu Burundi ivyo zacu zitari monetize nta menshi uronka tuye duke twabene wacu mu bindi bihugu ajya anyu yaronse hano bakunda ibikorwa vyawe bakakugira neza bakubressinga ni sawa narakubonye je ndaryohewe ewana chukwa ga $100 chukwa ga $50 uni mu sister ari muri Saudiya ni sawa ndakunda filme zawe tora ibihumbi 100 Nerengani ziba zigutunze none ko abantu bakubonye hari ushira ko twari dukiye tw'amaviews uri mu bambere navuga ngo benshi banazwi cyane ku bintu bijanye n'imbuga ngurukana bamenyesha tuvuge se turi YouTube yibwe kwigarukana gukira ya YouTube monetization kugira zitangure guhemba hari benshi bavuga ati uno musi umuntu yoreka gukora navuga ngo yokora ibya YouTube gusa ufatiye ku buzima bwahe Bujumbura YouTube gusa umuntu yo mubeshaho byovana ayikora ibyo akora bigashika erga YouTube ni nk'ubundi buzi bwo nk'akarorero wewe kuko n'umunsi nkene tubekira niho twakuzanya kugira ngo peut-être dutanga umuco ku bantu bakurikirana amarengo media ariko n'abandi bantu uko rero bavuga ati okay haro nka YouTube nga mu Burundi tuko hari nyinshi wewe uzi umaze no hari nyinshi zatakaye wagarukanye hari bamwe amagusaba monetization hari navuga ati twebwe amafaranga byanze ko tuyakurako uvuga ati niba buri ufatiye ku buzima bw'ibujumbura ko hari urutonde ruka gusohoka inzungu yiriha ibihumbi 150 nk'akarorero gufungura ku munsi ufungura ibihumbi 5 dufatire kuri ayo ugasanga ama déplacement ama mega ugasanga ni buri umuntu aza kwese mugasanga ni ibihumbi nk'amajana 5 ukoresha ku kwezi YouTube rero umuntu gute unva ni fact zawe ukwerekana ku buryo umuntu ashaka kuronka 500 ku kwezi tuvuga ngo basi ashobore no kubeshwaho nayo rero amafaranga ati bivana ngo ukurikirana yego nkayo ubayeho kwiyogarama ya 500 ku kwezi yashobora kubesha aho ni mugihe wobukora gute ukurikiranwa gute ni mugihe ufise YouTube injiza nk'idolari $200 ku kwezi nose umuriyoni nayo bayinjiza $105 idolari imwe nivyo zizingaye ahi wacu idolari imwe oya idolari imwe nta maherigira ahubwo ni ufatira ku madolari 1000 amadolari 1000 amadolari 1000 ngahe wacu ashobora kuja no munsi y'idolari rimwe canke amadolari 3 bivanye n'ukuntu ufise abantu canke views 1000 nivyo views 1000 views 1000 zishobora gutanga $3 mu gihe ufise abantu benshi bo hanze ariko ufise benshi bo ngaha no mu Rwanda ushaka gusanga nizo dolari 3 kuri 1000 views atazuronse bivana n'abana bakurikirana ibihugu barimo abantu baravuga
ngo yango je ngushaka ngo YouTube ngo yugururije muri Amerika ngo muri Australia oya bijya sivyo ahubwo ukeneye abantu babiraba bari muri Amerika no muri Australia n'abantu babirakore benshi baca bashaka ngo yugururire hariya bijya ngo yugururire no uragenda ukeditinga YouTube ushaka igihugu Canada ushaka igihugu ushaka muga n'abantu bakuraba niho batuma winjiza menshi gusuma amafaranga aduga kuri RPM ndakubwiye ko izo vyuzi igihumbi niho bishobora gutunga haro n'abarenza na 3 ndiko ndakubwira nk'ubu ufise nk'abantu muri Sweden hagira abantu ba Norvege abantu mu France Amerika na Australia Burundi bugaca buza ari nk'ubwa nyuma nk'ubwindwi aho onye ku gihumbi n'amadolari 10 wayaronka kandi bivana content imbari content yigisha ibintu by'ubutunzi usanga iyo content YouTube yiha amahera menshi paraporo n'umuntu aza kugira ngo ibintu bisanzwe ibintu byo yivugira atari ivyo byigisha ibintu by'ubutunzi cyane YouTube abantu vyo tuvuga barabona content washize nkuba barumva kari ikintu ako nk'ibi duko tuganira ivy'ubutunzi ahanye kiterambere twebwe nk'ahanye ko ikinyarwanda baragitranslatinga n'ikirundi nabi ntibavyumva vyose mugabo ntibabiyobebe babona ivyo turimo bivuze ngo na content iratuma winjiza amafaranga menshi sero nivyo wakoze ikintu gene ubutunzi nico kiza imbere abantu bigisha ibintu by'ubutunzi ibintu nk'ibyo hagakwirikira sinzi ko maze kugira iyo etide hagakurikira ibya abigisha navyo ibintu by'ubuhinga technology navyo nyene birimo akanoti birimo amafaranga n'ibintu rero ivyo by'ifilme n'inkino biza mu nyuma kuko byo biba byoroshye ibijyanye n'imiziki ibijyanye n'imiziki navyo nyese kirenga mugano uko umuziki wawe ufite yindi soko ku ma platform nuko ufite yindi soko kandi birashobora gutunga abantu cyari umupeti nzimani nasanze nta nubwo nazwi yikoreye imiziki mu Congereza agapostinga kuri za Spotify agapostinga kuri Amazon muri nta n'umuntu amuzi mugabo ugiye kuraba amahera aronka natwe twiga tubona abapostinga nka 100 miliyoni ntibanganye kandi nta n'umuntu amuzi mugakora yifatiye isoko ry'abanyamerika kuntu irimbira Icongereza abantu mu bihugu bya South ahe usanga yifitiye akanoti ku rubuga urumva ko urubuga rashobora gutungisha bro kumbe yes bakunze amarengo media muko murumva ngaha tuzi no musaje kubaha imitwe uburyo mushobora gukora uti rero ibiganiro umuntu akora sero na chambere ni content n'abantu baraba ivyo bintu vyawe niho so ugerageje kuraba navuga ngo nk'ama tuze kubaririmbyi cyane sinzi kumaze gukorana n'abaririmbyi harabe abavuga hari urubwa rwa social blade sinzi kuruzi nanye mbona akese ari akora iyo content ariko aravuga ngo abaririmbyi biza amafaranga menshi bakamwesima ku mafaranga ngihumbi 16 by'amadolari ku kwezi bakerekana eske kujya ukuri ko bakuri he kutufate ku rwa rwa social blade bijya biharo batwereka cyo social blade ntabwo itanga ibintu by'ukuri ijyanye n'estimation igira kandi siniyukuri je narafashe YouTube wanje akarorero ndagenda ndandika muri social blade banyereka amahera atariyo Isaac TV ari umumesha yitwa Frank yabipostinze ngo Isaac TV ngo yizi miliyoni 12 yaranatwenza arahwera urumva bijyanye n'ibintu bapfa kwigirira ntabwo ari ivyo yaba ari ivyo bajya abantu baratunze ngo umuntu ngo yinjiza ngo ibihumbi ngo 8 ku kwezi $10 bro amahera urayumva wewe ngaha ufise content yawe bijya barabamwe n'ibintu byo kurenza urugero rero ico gituma abo bantu nk'abo bagenda bakibanda zijya mbuga bo baba bikenereye content abishaka ivyo ashira kuri YouTube none nko kuri YouTube ntunzi ko na titre babesha waje kuraba titre n'ibirimo gasana ibihuye agwana uko ashoboye kose kugira ngo abantu abatire barabeke kiganiro no kuvuga avuga ati abantu hari abantu batsamazi Bujumbura abantu baguze imiduga muri YouTube hari abantu urumva ategerezwa kurenza urugero barabe ibintu yashize ko tu nawe bundi rugero rubuga ntabwo ivyo gwandika ari byo aya si byo ko bona shaka agenda ashobora no kubloka YouTube yanje ugiye kurira bajya ntuntu na bintu none na donenim ku social media hagiye ubona okay ugerageje kuraba ama TV yo ngama Burundi canke YouTube za bamwe ni bande utadomye ko mga amafaranga baronka ugerageje kuraba wavuga ati naka mbasi nka class bavuga ati ndiko ndaraba naka na naka aba bo babinjiza ntuvuga yari umugati aba babinjiza kurusha nakayo baza mu bambere je sinzi aho vuga ngo nakora umuntu wese ibyo by'ubutunzi barashaka ndafise n'ama YouTube yabo ko nigenda naye bakorera abantu bose bari benshi bari hiti abasani bakomeye mu Burundi gusa sino mvuga ngo urana ngo naka rero nkana kugira ngo yinjiza agenda yazi ako sishaka kuja ku exposition ntibibaho gusa nagenda abwire ko mu Burundi cano nyinshi urugero twafatirako
izigerageza izizo ubwa mbere zikomeye baronka nka $500 ku kwezi izizo ubwa mbere izo nizo ubwa mbere izigerageza nazo kandi ayo niyo menshi niyo menshi izigerageza nazo zirashobora kuronka desa truasa hakaba ari n'abandi bari munsi mugabo abona kubwiye binjiza $500 bari mu wa mbere hanige banayarenze ibintu bya YouTube ntuguma bimeze n'abaririmbyi ni TV ni TV online na nk'abaririmbyi nta muririmbyi ronka cyangwa za comedy horo umuririmbyi akora akantu gato kandi nakora misi yose inyuma y'amezi abiri TV y'amizako umuririmbyi arashobora kwita hiti kuko nka dufate nka 1000 views ziragwa $500 yakwije muri izo 1000 views izo uwo miliyoni w'ama views umuliyoni w'ama views $500 1 million de views zashobora $500 zigwa $500 umuririmbyi ntuzokwama buri kwezi usohora umuziki ukwezi kandi nta muririmbyi asohora buri kwezi bariho bakeya bikora mugihe bayiza jembo n'abaririmbyi bo kwama basohora jeno bahanura nene bari muri business erega none sawa na $500 n'ushufata $500 ko ja muri studio $500 wibaza ko video studio si 150 iyo video ifise umuriyoni w'ama views ibatwaye angahe ko video John era ashaka gukora ni miliyoni 4 nari miliyoni 4 deja we nawe muri ndirimo ntanaye warospo ni zibiri Tete nabwiye birazimvye meme natwe dukora filme ntuwo kwamiza ko birazimvye mugi kiganiro twicaye ni kamera yawe imbere n'inyuma ewana content uvuga ko ni yitwagiye ivyo bikorana misi yose uvuga rero ugize icyenzo ukakora ibiganiro ugafatisha uca wamiza ko inoti kandi kuvuga yaje kandi bivana content nigiki wohanura nk'abantu baba YouTuber nga mu Burundi cyangwa bakoresha ibintu bya YouTube kuri content bakora ikintu no bahanura je naco fise no bahanura kwera umwe wese nipambanye nimba bona ivyo akora aya kugira basi mvuze ati nkwawe nk'umu entrepreneur wo bahanura gukora content zimeze kugira ngo nabo peut-être kuri ajya amafaranga barabinjiza hagira utwiyongera bashaka kuba batabizi babwira kuba creative kuko ibintu abantu kuri YouTube bararambirwa nuzuko mukora ikiganiro kimeze uko zurashiramo akabijya zurashiramo utuntu zobashira nk'ibirungo bahindura utuntu kugira bagume kora YouTube no kurekomanda video irekomanda video ibona yuko abantu bagize jeme abantu bagize commentaire abantu bafashe umwanya munini bayira burya ushira ko video nimba ari nka video y'iminota 30 97 kwijana bakayira umunota umwe iyi kurikira YouTube nyirekomanda mugushiza ko video abantu nimibasi bakayigeza na hagati hari urugero bacatuma iyo video yawe iziraboneka ujemo wese ayibona utwana boostinze bakayigira recommendation nukuvuga rero abantu bahaye bibarambira ntibabirabe video zanze unaduga niyo mva naca satwitura ngo ndabira ngo je video ngo je ndakora ngo nta views ndonga ukora bimeze gute gendura abantu bifite utuntu twabizaniye nyene bari hiti abantu vuga ati uyu muntu aza harapeti w'ingozi bakora comedy bazanye isanki ry'abanyakso soro apeti w'ingozi bitwa ba Shaggy ba Mr Eve ndababona 257 urabona bafise creative uzorabe ucura comedy zabo n'izindi comedy zisanzwe abantu bakira ama TV za comedy nyene twamenyereye zazimvya bindi uzosanga hari tandukaniro YouTube ufise aga creation abantu ibintu byabera kundwa okay twavuze kuri YouTube Facebook mu Burundi zirinjiza Facebook yinjiza twarabaye bagwiza tunga ndakurahi ko Facebook bose barabira nta buryo nabyo byo kwinjiza nga mu Burundi nka usanga uri umuhinga mu by'imbuga ntibikunda kubera ko Facebook agira rero byo bari strict cyane nk'ibi bya YouTube rega na YouTube mu Burundi burya ntiyemewe tuko turamonetize mu kindi gihugu nuko gusa bank ushishira nga YouTube Facebook rero nzira ntayibaho ntibikunda Kenya baratomboye Meta iheruka kujayo ubundi barasinya amasezerano na president wabo bari bazaniye ni fresh hajya akamaro ko boostinga swati abantu boosting ibiganiro swati abari bya boosting indirimbo zabo akamaro nakaye ku boostinga akamaro karimo gose kuko ni publicity ubukoze ni promotion ubukoze kandi promotion nziza no kuvuga jewe na boostinze indirimbo yanje umuntu wo muri Nigeria acinjira gutya agiye kuri YouTube atangura kubona ya ndirimbo yanje wo muri Tanzania gutyo urumva ni promotion shika kure kandi kogwa na YouTube direct cyangwa na Facebook direct nta marazo kwinjiza iki mugihe watanze amafaranga kugira ngo views kandi abana bakina views kugira baronka amafaranga mu bisanzwe rero ziya views za boost ntiziriha abantu cyo kwanza banzaza bakimenya ntiziriha wa boostinze mugabe cyo zigufasha ziratuma abantu bakumenya bakurikirana ibikorwa byawe ivyo uzoshira ko bikurikira bizokuriha ni investition mu bukozi benshi barakunze kwibaza ibibazo banatubaza tutakeneye ko muzotuzane umuntu w'umuhinga mu bya YouTube no muso twanakuronse
gute benshi hari indirimbo zisohoka kumva ngibaye boostinze ibintu bayi boostinze gute twomenya ati indirimbo bayi boostinze cyangwa ntibayi boostinze aravuga ati ngingo ngiraryoshe ngo ni hit ngo mugabo ngo hana boost iri mwana ngo harimo boost umuntu yemenya gute biroroshe nawe tokwirwa aja kuri abatekinike kumara ivyo urabisha amaso none nk'indirimbo bayisohoye sivyo nagacano gashasha basdufate ugajibona ironse 500,000 views ku munsi mu masaha cyangwa ibihumbi 200 waraba jeme wasanga ifise jeme 50 ifise 200,000 views commentaire 24 aho naho hari umuntu umwe yagumye agaruka yandika ibintu bacona kare bamujama wiwe narega my friend hano nucumva ko bakoze aka boost mugabo uboost ajya boosting ubiyemera ko boostinga birazimvye nka YouTube yose ibyo gufite aboostinze ni sawa na Diamond rega boosting gusa shira nk'imitaye myinshi wewe mu Burundi hari abarinzi ba boosting baruzuye aho nkahari nkababiruzi ndabazi mbwa nabo mvuga oya nana kimwe oya kera none kandi nije ndabibakorera ampa mahera kandi nibanga none sinza kuvuga ngo naka oya baravuze sabi dramati ni sawa bafise imitahe rega boostinze ubura umugabo nimba dramati yara boostinze no afise amahera yo boosting n'umugabo ahubwo boostinze yarakwiye kubahwa sana uraza amahera bitwaraga bro none nawe ataco yinjija aruko abantu bamenye kuba kizina wabagwana no kuba kizina none ntare ko ababasi yavuze ati umurundi arose umuriyoni y'amavyuzi mu kiringo kingana uko imiliyoni 2 z'amavyuzi umuntu agukeneye tuse urashaka kumuboostingira ikintu cyo kigashika kubura genda mu bunda boostingira akutore guterera bo jewe barankorera ngahanye kuri ayo muri bonesha muri ville ngiye mebre yabonesha ko ari nkorera ari by'uwanje bwashaka kunyandikira 69 403 718 cyangwa kaja kuri channel yanje ariko nimero ziwanje channel yanje ni to Searchman TV ubye kuri Facebook ukanyandikira Instagram hose ni to Searchman tukavuga okay kweri kwagiye mu by'amafilme rero bo rero ikintu cyo kukanoti nyene icyo tumenje mu wabonye abukorera abaronke bayaronkogizere kanjeyo mu miso zoririmba jewe nubwo ntango kina film ubu sindabinjiyemo ubu cyo kuva 2020 nayo muri ibintu by'amafilme imyaka si myinshi 2020 imyaka ine ni mike ndi mu kazi ni mike nini natubwiye ko yabitanguye ni bande oya ni YouTube reka YouTube niyo yatanguye gushira ko ibintu kuri YouTube ngaya nta ava 2020 nta benshi bashaka kwinjira amasinema je nari ndabirimwo mugabo sinaja imbere ya kamera naguma ndi inyuma ya kamera urumva nkafasha abaririmbyi bamba aba artiste akina film aba acteur biki bagasore bandeza bisanga mani zose za shooting cyo ndi hajya amasinema yose menshi ababeri je niho nabanibereye si ibintu najemo no munsi warakora canke kwari kurorera oya twako turafashanya mugabo no munsi navuze ati kwandika ama script ibintu nk'ivyo yego cyane none ko ndaterora itara urumva ko nabandi muri cinema muri cinema rero muri cinema John K yarutse kwandika ko abantu bakina cinema binjiza amafaranga menshi gusumba abaririmbyi urakina usanzwe muri cinema uriyo uranazikina YouTube za cinema urazizi YouTube z'abaririmbyi urazizi ukuri kwico John K yavuze kwanza commentaire kuco John K yavuze wewe ukivuga kiki cyambere coco ibaza ko harabaye mukurenza cyo byandi byo kwiyega abantu basani baribeshera abastari baribeshera hari umuntu ushobora gusanga yarayobosa amagaca posting ari ahantu hazima tukaje tumwa twibaza ngo mu boss kumba arapigitse bijya yararengeje urugero kuko none seri ariko arakina ubona hari amavyuzi ifise yo tanga ry'amafaranga ivyo kunda gusa nk'ijya yari yakinye kera muri Australia n'Abatanzania ko yaraduze karonka amasoko menshi sawa mugibi postinga ngaha ibidukina ngaha ntamera nkajya woronka bijya sivyo umukinyi wa filme rero umuririmbyi niwe yinjiza gusoma umukinyi wa filme oya umukinyi wa filme none ko ashobora gukora nyinshi rero ko mu kwezi urashobora gushira ko filme 2-3 hari umuririmbyi ngaho urabona yasohoye indirimbo 3 mu kwezi kandi YouTube yemba umuntu afise uruntu runini asohoye album canke album ni amisi yose nawe mu mwaka usanga ari imwe canke zibiri aba filme barafise akarusho kuri YouTube tuva kuri YouTube apana kuri internet kuri YouTube gusumba abaririmbyi ariko tushikora abaririmbyi bafise nabo gushira ku zindi mbuga zibariha niho bacaronkera akantu okay tuse uri umujeni umwantrepreneur wikorera utwawe kandi wibereye mu buzima bwiwawe kandi wibereyeho neza koko uno munsi ugwaruka guno munsi muri rusangi woruvuga kwiki urubona gute abajene muri uwo munsi
sawa bariko uravye igihugu barimwo nuko cubatse bariko barijukira ibintu byo gukoresha urubuga n'abandi benshi urazi ko ngaha mu Burundi ko shaka buri kwezi havuka YouTube channel nka 200 muga muri izo izibandanya ni nka 3 benshi bakwita squatter akabiheba bivira he ni manque ya création n'imitahe hama hari abantu benshi bafite ibibazo by'amapaji ya Facebook avuga ati twe nka like nyinshi turonka followers ntibaduga hari cyo bafasha kugira ngo imbuga zishobore kuduga urubuga turashaka kubikora techniquement tukaboosta tukakonseya live ukora kangahe ku munsi tukavyanaliza kugira ngo ibintu bisubire ku murongo akaba n'abandi baza kugura page zifite followers benshi bakazindura amazina mugaba kibagira yuko iyo page mbere yo kuyigura ifite abantu bayikurikirana eske bakurikirana kibiki wowe no munsi uri gutanga ibiki wowe wiguriye page yo muri Tanzania yarayivugira ibintu bitajanye n'ivyo ugiye gushira kwa kubita squat cyangwa nashaka yo ngaha nyene uguze page barabacisha ko comedy wowe cuzana amakuru nabaye interest uko hari umuntu yaguze page mbere ariko arambwira ati je live nkora sanga ari nko nk'abana jana ariko bararaba mugabo bose ndiko ndaraba mbona arabazungu b'abahindi kabijya bintu by'abantu bo muri Aziya abantu b'abahindi bakunda kuja mu bintu by'ama TV abantu hari aho biranagwiriye gose n'abantu bakora akazi ko kugiza amarike abajya amarike y'amarobo kabijya ibintu by'amarobo byo ari nk'abantu usanga mu bihugu by'abahindi bajya abantu benshi abanya Bangladesh nabo bakunda no guhakinga amapaje bajya abantu ugasanga ebana bo akazi bakora no kuguriza like uziguze abafise nk'abantu nka 50 bafise konte 10 umva ubonye kurose like wacha kuraba ega no mahiganwa bijya harabagira barasanga ama spam y'abantu ugasanga none umuntu mu Burundi ari mu higanwa gute afise like igihumbi za 5 mu Burundi numwe arimwe ibi nibihe bakacavuga ati oya uravuyemo umva nivyo babagina ivyo bagira rero ku kintu kijana amafilme abantu bakina amafilme haraba mwamwe zirabwa n'amitsarabwa biva kuma iswari bakina cyane ni kihe kintu kandi ubona niye histoire ubona iri pika abantu bakunda nibihe bintu wabonye abantu bakunda ubisanzwe filme ukinye filme ugasanga abantu bayikunze ubanze urabe histoire wakinye nivyo tubayemo twe nga turi mu Burundi gituma hari umuntu yamabwira mbe bijye nimwe mwamukina vy'inkundo nta bindi biharimo wakina ati none nje ukina rakaza do papere wowe wamaye imitayi inko wowe wamaye imitayi gitambarangira ngo kingana hano story wamaye indege rega ibintu tudafise twege tubaye ngaha turazi ivyo tubaye mu muntu araba bijye nyina bayemwo twe dukinikira dukoresha urimi g'ikirundi yikora hahamvye none tuze gukina ibintu tudashoboye dafise imitayi yo gukina twe dukina ivy'ikirundi byo rondije tubayemo turabarundi nitwagera kuri iyo level tukaba international ni fresh okay tuse reka tugushimire kwa duhaye kano kanya nibaza ko tuzosubira kandi I think ko office akantu wobwira ko baradukurikirana ewa nagenda bashimiye cyane abariko baradukurikirana kuri Marengo TV n'ukuri mugire subscribe hanyuma muce musimbira kwa Tuserichman ndiko ndabatanga amasinema ameze fresh nawe mugene murayo du filme ndiko ndatanga ibintu bimeze neza cyane ndabashimiye cyane go